hari intambara nyine umuntu agenda aracamwo usanga abamizisi baragukonshonye abaririmbyi ariko mu bintu ndiko ndategura vraiment nta kibazo kinini nagize nabonye ikiganza c'Imana kuririmba gospel nuko turirimba Kristo yabambwe ikafise uruhara ku muntu amaze kumva iyo gospel atarizera ataramenya uwariwe bivanye n'iyo ndirimbo cyangwa asangana umuntu aharira ibintu nyene byagakiza ariko bivanye n'indirimbo usanga arafashwe ariko bivanye n'igikorwa umuririmbyi yoba yakoze ya narakubonye uvuga nanuiraca kora kenshi rero abantu bambaza none ko iki uyu kuririmba muri worship team kunda kurira ndavuga ati nibyo dufise ibitubabaje ariko jewe ibibazo mfise nta mwanya ndabiha kuko nzi uwo abari karabikemura hariya ariko ikintu kenshi gikunda kundiza nuko nibuka yuko hageze igihe nihebura nkavuga ati sinzosubira kuja mu maso y'abantu ariko Imana ingira ubuntu isubira kumusubiza mu gikorwa cayo ico kintu kirangyohera ikintu cyakubangamiye kumva uri enceinte kandi wari usanzwe ukijijwe nyene kubijanye n'abantu urazi ko abantu baba bafise amakomantere menshi ni kihe kintu caguciye intege cyane icanciye intege nuko byamenyekanye n'ingoga bivaye n'igikorwa nkora urengana ubona kira muntu agira uku kiranci intege cyane avuga ati jewe nukuraha numva umenga isi yo kwasama hama nkinjira indani Salut la famille, j'espère que mumeze neza cyane muri kumwe na Ange Kesigira neza mu kiganiro Let's Vibe gica kuri Wagos TV tubibutsa ko batarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose dibaza murabona imbere ya kamera umwigeme mwiza cyane nkuko musanzwe mumenyereye twama tubazanira abanyempano tubazanira abantu batwigisha ku bijanye n'ubuzima busanzwe abatwigisha ku bijanye n'impano zabo uno munsi nko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umwigeme akaba asanzwe arimba gospel sizi nk'abatamuzi je ndamuzi arashaka kubidondora akababwira ivyo asanzwe akora turakwakiriye muri Wagos TV. Shalom nitwa Mnezo Lisi nkaba asanzwe ndi muririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Lisi akaba asengera hehe exactement? Sengera muri eglise yitwa GLM Gospel Life Ministries iri mu Carama kuri Avenue Mugunguma inyuma ya Tesi Carama. Lisi asanzwe yubatse canke aracari inkumi? Oya ndacari inkumi. Okay. Ba tukiri ngaho nyene tukiri kubijanye nuko watubwiye ko uririmba. Ni ryari watanguye kwibona basikuzi kuririmba canke ni kihe cagutumye wiyumvira kuririmba canke kwibona ko impano yo kuririmba? Mu bisanzwe jewe natangiye kurimba ngira umwana muto cane. Natangiye muri Sunday School muri Pentecote mu Kamenge. Rero bon ndirimba mu bana ngenda ndakura ariko ubu niho ngiye kugaragara ego bon nikiye kintu cagutumye wiyumvira kuririmba gospel utaririmbye izindi ndirimbo zijaye n'ibindi ukiyumvira kuririmba indirimbo z'Imana? Niko nasanzwe navukiye mu gakiza nkura ndirimba mu bana nyene muri gospel nyene binera kubandanya muri gospel. Bon ukiri umwana wararirimba imbere y'ishengero nyene abantu bakubona? Yego. Ntiwagira ubwoba? Oya. N'ubu urumva wabikuriyemo ntiwigeze ugira ubwoba kuvuga ati kuririmba imbere y'abantu canke nko uramaze kuririmba muri concert? Yego. Ntugira ubwoba nyene imbere y'abantu kuvuga ati nyene ukaburi timide buryo ugeze imbere y'abantu utangura kujugumira utaratangura kuririmba? Oya mu bisanzwe ubwoba kenshi ntibubura. Iyo utaraja kuri scene ntubuzi public imeze gute bimeze gute ugasanga ufite ubwoba nyine ariko umaze gushika imbere abantu ntangiye kuvuga ubwoba bushanje asanga bwagiye bwose. Ni ryari watanguye kwiyumvira ati jengira ntangure kuririmba gospel nze ndazicisha ku ma réseaux sociaux kuri YouTube canke yandi ma réseaux sociaux? Navyumvira igihe kinini cane gose ariko nyene bivanye n'amamoye ibintu by'uburyo gusanga biragorana ariko bon nisanze nagikoze ikinyene kiri kuri YouTube kuko nico gikorwa canje cambere nakoze. Yego. Nta kintu canke umuntu yoba yarakwankurajije kuvuga ati cengira ntangure akwankuraje ati wowe urazi kuririmba uzotangure kuririmba ubishire ku ma réseaux sociaux kugira nyene ubutumwa bwawe bushike kure?
bon babimbwiye kuva kera ariko bivanye n'ubuzima tubayemo twarabona umuziki wo mu Burundi atahuja ni gospel tukabona urakora indirimbo imenywa nabi wanyu gusa bo mu nzu gasanga bige byaduca intege ariko ubu hariho evenement nigeze kujamo mugenzi yitwa Ange haba umumama arasigura avuga ati burya Imana ifasha umuntu amaze gutera intambwe uri umuririmbyi mu Burundi haraje kanguka urindiriye iki arasigura vraiment numva ndanyuzwe ariko ico gihe asiguye indirimbo yari muri studio nari nagize n'ubunebwe bwo kuyikora cyane cyasanga natewe intege namaze kubwira producteur arayikora cyane ndategwa intege n'uwo mu mama nawe nibuka izina cyane Imana imumezagirire amen amen yego ncasanga nagiye muri studio ndabikora yego ba ni hehe ukura inspiration nk'ubu uri kuravuga ati niyo ndirimbo wanditse ukavuga ati basi ni wowe wayandikiye canke bo baragufashije kuyandika nije nayandikiye ni hehe rero wakuye inspiration kuvuga ati reka nandika aya majambo nyene amajambo ari okay hariho histoire ya Davidi muri Bible yarigeze kubura izina yita Imana bivanye n'ibyo yamukoreye candonka inspiration ndabura izina no kwita Imana sanga nayiseya nari ncandaba hari ikibazo nigeze kugira muri famille papa wanje yigeze kugira accident amara iminsi 3 muri koma casanga byanteye cyane kuririmba ayo majambo kwita Imana ko ari ya nayahe majambo ni yihe nyigisho twosanga muri iyo ndirimbo ugerageje kugira resume y'amajambo arimo okay inyigisho twosangamwo muri couple ya mbere iravuga irerekana ukuntu abisirayeli ku nyanja itukura bari bataye ibyizigiro babona Farao inyuma yabo maze Imana ikora igitangaza ibacira inzira rero bivaye n'ibibazo tubamwo nukubona gusa ko Imana ari ya kuko nta wundi ashobora kudukura mu bibazo atari Imana gusa ya ba ni ninde ni giki basi nuhe muririmbyi aririmba gospel nyene aguha inspiration uvuga ati jewe nanje muri kazoza ndakeneye kumera nk'uwo muririmbyi mu bisanzwe je sinzi ingene nisanze birangura cyane kwigira ku muntu ndifuza kuba uwo Imana yanteguriye bidasa n'iby'abandi muga abandi baravuga ati uyu wunye hariho ama strategy akoresha na genda shaka kuyakoresha mugabo nkahindura ko gatoya ariko basi ukabona umuntu ngene basi indirimbo ziwe zanditse ingene basi zigenda nyene ningene azi promoting ukavuga ati jewe nanje ndakeneye kumera nk'uyu muri kazoza ku buryo abantu bose bazabanzi yaba mu gihugu canke mu bindi bihugu nyene bo mu bisanzwe narakunda kera healing worship yo mu Rwanda uko mama ryari ariko arabiga ndirimbo ayumva video lyrics nzanumva bati ngo abanyarwanda kweri ngo baragisibice rero atararabifoto amenye ko ari indirimbo yiwanje rero ba petit frère ngati ni ya DC ngo ngo mega arimba nk'abanyarwanda rero mu bisanzwe abanyarwanda hari amajambo bandika kenshi cyane ndakunda kubakurikirana nkumva ndanyuzwe n'umuziki wabo ya nizihe ntambamye wahuye nazo mu gihe watangura kuririmba kuvuga ati indirimbo zanje zishire ku marezo social nizihe ntambamye wahuye nazo nta ntambamye nyinshi nahuye nazo mu bisanzwe ariko nyene hari intambara nyene umuntu agenda aracamwo usanga abamizisiye baragukonshonye abaririmbyi ariko mu bintu ndiko ndategura vraiment nta kibazo kinini nagize nabonye ikiganza c'Imana tukiri ku ndirimbo yawe shasho ariko gushaka kuri YouTube irafise video canke iracari audio irafise video lyrics na clip video hariho abantu baba baragufashije uvuga ati narafashijwe n'abandi baririmbyi canke abandi abamizisien canke n'abandi nyene baba baragufashije mu kijanye n'uburyo turashobora kubaza ati none urashobora kuba ufise management base abantu bagufasha nko kugira indirimbo kuyikora kuyijana muri studio gukora video hariho abantu baba bagufasha mu bisanzwe je nta management ifise baramfashije nyene ku giti cabo bamwe abaririmbyi ndabashimiye aho bari abamizisien abanshigikiye barahari baramfashije benshi no kuja muri studio jewe amvuga nta namahera je nakoresheje ni umutipe dusenga mu pianiste w'umupapa niwe negenda ambwira ati jewe mazigiye kinini ndirimba nkora ariko none nta gikorwa na kimwe mfise ko natangiye kurimba nkiri umwana acambwira ati wenda kwemeye indirimbo imwe muri studio nzoyigukorera ku buntu arayinkorera ku buntu abamizisi baramfasha ku buntu abarimvyi baramfasha ku buntu tripe niyo yantwaye amahera gusa manshi amen
kuririmba gospel ni ikihe ni ruhe ruhara ifise ku buzima bw'abantu nyene kuvuga ati basi ibaha inyigisho iyihe uruhara ifise ku buzima bw'umuntu kuririmba gospel nuko turirimba Kristo yabambwe ikafise uruhara ku muntu amaze kumva iyo gospel atarizera ataramenya uwariwe bivanye n'iyo ndirimbo cyangwa asanga n'umuntu aharira ibintu nyene byagakiza ariko bivanye n'indirimbo usanga arafashwe ariko bivanye n'igikorwa umuririmbyi yoba yakoze ya ni izihe indoto ufise ku bijanye n'umuziki wawe aho ushaka kugera ndashaka kugera kure cane kuko nta murimbyi abura indoto n'ibyo ndashaka kuririmba ku rugezo guko nanje nkora evenement ya album yanje nkoranya abantu nkuko abandi babikora ba Lopez ba Dudu shike kure cyane kubw'impano yanje ni ubuhe butumwa utanga iyo uriko uraririmba nko mu ndirimbo yawe uriya ni ubuhe butumwa utanga muri iyo ndirimbo iyi ndirimbo uriya ubutumwa burimwo nubwo kubona ko Imana ariya irengeye byose kubera iki wayise ya narabuze irindi zirano yita cyane ifadikanya na David bisa nkaho je sinzi no nsoma Bibiliya mengo je basi byanditse nka he tubiraye sinibuka aho biri cyane ariko umaze gusoma inkuru ya Dawidi hari ibintu Imana yamukoreye uravye n'igihe hari igihe yatambye cyane umugore we aramutwenga ariko umugore we yaragize ikibazo mu nyuma bivanye n'ubuntu bwari kuri David ko David yaragerageza kwiraba mu ntege nke ziwe akiraba ububi bwiwe ariko akaraba ingene Imana imufasha agiye mu ntambara akanesha abansi akabanesha acabona ko yita Imana iya ku batari babizi ndibaza baravyumvise hama risi two gusaba gatoyi gaducishiriza ko akaro ukaturirimbira gatoyi kuri iyo ndirimbo yawe kugira abazi ijwi ryawe bavyumva kuri YouTube bashobore kukumva live ndakibaza narakubonye ukora narakubonye uvuga nanuwiraca kora nanuwiraca kora uriya mana yanje uriya mana yanje uriya murakoze amen hamarisi tukubazi ni ibihe bintu ukunda gukora iyo basi uri nko muhira utari kuraririmba canke atakindi kintu nyene uri kurabona ni ikihe kintu ukunda gukora kikunezereza kinezereza bisanzwe nyene we kikunezereza ndakunda film urakunda film nihe filme wovuga ati iyi ndayikunda kurusha izindi ni nyinshi izo maze kuraba ni nyinshi singira shwa ntushobora kuvuga ati iyi yaranyigishije kurusha izindi maze kuraba hariho filme mperutse kuraba y'umumama araho sinibuka titre mama w'umunoir mperutse kuraba muri seheze yaranyigishije cyane bivanye n'ubuzima ariko yacamwo yaribana we nyine n'umwana aragira ikibazo ku ishuri baramwaka umwana agira ikibazo bamaze kumwaka umwana asanga muhira ibintu byose babitaye hanze yaciye mu buzima bugoye cyane bimpa kwiga byinshi kuri iyo film ariko ntiyigeze yabandona yarabandanije yego niyo film urasukunda gusoma ibitabo no iyo ugomba nk'ubu uririmbe canke iyo ugomba usore nk'indirimbo urafata umwanya wo kuyisengera ati ugasenga ati Mana iyi ndirimbo yanje izogenda uku nuku nyene ukayisengera yego kandi cyane nirihe sengesho ukoresha isengesho nkoresha nuko Imana yonyene cyane cyane nk'ubu uri kurakora nk'ibintu kwandika gukora clip urumva harakenerwa abantu harakenerwa uburyo mvuga ko Mana ndaguhaye byose Imana ijeho control ya byose mu kwandika mu kuyisohora mu buryo ngati jaho control kuko je nacu no kwishobotsa muri iki gihe ni uwuhe muntu ukesha ico urico ubu ico ndico ubu
bon ugati umuntu yaramfashije cyane nyene bivanye n'indirimbo canke bivanye n'iki byose ubuzima Byose. busanzwe nyene bon ni benshi maze guhura na benshi benshi cane kuva nkiri nta muto n'umuvuga ati wari special nyene uwa mbere yantwaye muri studio nkiri muto cane nkifise 12 ans yari umutipe yitwa Patrick urumva yakurikiye umukobwa yadukurikirana muri Sunday school yitwa Lydia yimvye ubarikiwe niwe yarandongoye ico gihe aramukurikira uwo mutipe nawe yari wo muri Pentecote yindi arambwira ati je nshaka kuja muri studio kandi ibintu nshaka kuririmba bijanye n'abana ndondera umwana tuzokorana urumva tushatagenda muri studio kwa Lawi Blessing Studio aho mu Kamenge urumva niryo ryambe nari ngiye muri studio nkiri umwana ngiriwe niwe noshima cane kuko niwe kandi nkashima nuwo Lydia niwe yabonye impano iri muri jewe amakokagiye ko kuja muri studio ni gute wubaka umubano wawe n'Imana ndagerageza kuja ku birenge byayo nkayegera cane ndarondera umwanya nuhe ufata umwanya ungana gute wo gusenga nko ku munsi ku munsi mu buzima busanzwe turasenga bon sinogwishigikira mbe ndasenga kenshi midi niho senga kweki watoye uwo umwanya wa midi mba ndi libre midi habandi bavuga bati numvise bavuga bati umuntu ngo umwanya wo gusenga nyene ngo basi ukaba kumwe n'Imana ngo ni saa 9 z'ijoro bo biravana saa 9 Saje navuze ati umwe n'umwanya wiwe niwe amenya guprevoir ati je uwo mwanya nzo ndi muri ibi ndashobora gukora ibi je niko nibaza oya saa 9 z'ijoro ndazizi ni gihe kiba gikomeye benshi basenga saa 9 z'ijoro neho bari kubera iki bo sinzi je kubwanje sinzi kweri gusa nuko kenshi haba hatuje uriyagura mu gusenga donc abantu babaryamye bari wewe wenyene gusa n'Imana yawe risinikiye kintu mu buzima uvuga ati iki kintu caranezereye cyane nyene mu buzima bwawe bwose mu buzima bwanje bwose so jewe mfise umwana igihe nari enceinte naricaye ndumva ndiyanse cane uvuga ati none jewe ndosubira kuja imbere y'abantu nari nsanzwe nkijijwe ndosubira gukora nk'ibintu nakora abantu bakanyizera ariko ikintu canejeje kima n'amahoro ubu kugera aho ngeze kenshi rero abantu bambaza none ko iki uyu kuririmba muri worship team kunda kurira ndavuga ati nibyo dufise ibitubabaje ariko jewe ibibazo mfise nta mwanya ndabiha kuko nzi uwo abari karabikemura hariya ariko ikintu kenshi gikunda kundiza nuko nibuka yuko hageze igihe nihebura nkavuga ati sinzosubira kuja mu maso y'abantu ariko Imana igira ubuntu isubira kumusubiza mu gikorwa cayo ico kintu kiraryohera kintu cyakubangamiye kumva uri enceinte kandi wari usanzwe ukijijwe nyene kubijanye n'abantu urazi ko abantu baba bafise amakomantere menshi ni kihe kintu caguciye intege cyane icanciye intege nuko byamenyekanye n'ingoga bivaye n'igikorwa nkora urengana ubona kira muntu agira uku kiranci intege cyane avuga ati jewe nukuraha numva umenga isi yo kwasama hama nkinjira indani ariko Imana yaranyambitse imbaraga kuko Imana ni nyerukundo iteba kuraka ikihutira kugira imbabazi ni ikihe kintu cyatumye uvuga ati canke ni gute wasubiye kuja imbere y'ishengero ukaja imbere y'abantu uri kuraririmba kandi mu gihe ubwa mbere bose bakuraba nabi kubera ivyo bintu byari byabaye bona ubuntu Imana yangiriye kuko iyo byari gushika nkacangumirayo nkaheba byose gacuheba kuririmba gusenga byose nkabiheba byose ariko Imana yarangiriye ubuntu sinzi ingene byagenze sinobikubwira nanje nisanze Imana yarangarukanye muri kijya kibanza yego nico kintu cyakunezereye cyane gose icyakubabaje naco mu buzima bwawe bwose icambabaje bo kuba enceinte biragoye birababaje cyane gose bo mu ntango narababaye mvuga ati nyene nta kintu kiba ata mpamvu mu ntango narababaye ndacika intege ndababara ndiyanka ubuzima bwanje bwose Imana yaragarukanye umunezero muri jewe Imana ishimwe amen hama nibihe bintu ukunda wavuze ko ukunda kuraba film turetse ivy'umuziki turetse mu buzima busanzwe watubwiye ukunda kuraba film nta kindi kintu ukunda kire kurusha ivyo kurusha ivyo
ndakunda kurya. navyo ni vyiza kuko hariyo abantu batabikunda gufungura nyene, abantu batabikunda. Ndibaza abariko baradukurikirana mwumvise Lisi Munezero kuri YouTube, ndibaza ni Lisi Munezero nyene. Yego. Lisi Munezero, muje kuri YouTube mugire subscribe kuri channel yiwe, murumva ko yaciye mu bintu vyinshi mu supporting. Ndibaza nk'abafise ubu kubijanye n'uburyo, kubijanye no kumusupportinga nk'ama media mu promoting, abenshi bamumenye, abandi nabo bafise nk'uburyo bamupromoting kugira abandanya akora igikorwa c'Imana, aduha indirimbo ziryoshe cyane nkuko mwavyumvise ko asanzwe aririmba neza. Ndibaza mwavyumvise je nkuko navyumvise. Turagushimiye cyane kuba waduhaye umwanya ukaza imbere ya kamera ukatubwira ibijanye n'ubuzima bwawe n'indirimbo zawe. Turagushimiye cyane. Murakoze namwe kuba mwanyemereye. Murakoze cyane gose. Turabashimiye cyane abariko baradukurikirana. Twari mu kiganiro Let's Vibe, twari kumwe n'umwigeme nko mubibona imbere ya kamera yitwa Lisi Munezero, asanzwe aririmba gospel. Abafise indirimbo shasha iri kuri channel yiwe ya YouTube Munezero Lisi. Ndabasaba mwese kugira subscribe, mugire n'abataragira subscribe kuri Wagos TV. Ni Wagos TV kuma platform yose nkuko musanzwe mubizi. Twari mu kiganiro Let's Vibe, muri kumwe na Ange Kesigira neza. Tuzosubira mu kindi kiganiro. Ciao ciao.